haguriye abantu benshi bavuga Imana neza bakayihibongoza bakaryo amajambo aryoshe mu kuvuga Imana aryohera amatwi. Yego aryohera amatwi ariko navuga Imana vuma woguma wumviriza muga wagera mu bikogwa kumikwa. Bakunzi bimbonesha kure New Press TV turabaramukije. Uno munsi twaramutse dutegwa iteka n'Imana ryo kugendera umukozi w'Imana twamusanze ngaha iwe. Azimana bahezagire nitwa Samuel Ntibesha ndi mwene so muri Kristo Yesu. Kaze rero mu rugo mwiyumve. Murakoze cyane. Yego natwe tubagendeye dusanzwe dukorera ibikorwa by'Imana kuri imbonesha kure, hama tukaba twabagendeye kugira ngo tugire ibyo dufashanya bishobora kugirira ikimazi canke bishobora kugira icyo vyunguye umuntu wese ari mu rugendo ruja mu ijuru. None rero turabashimiye kwikaze muduhaye. Imana yo mu ijuru nibahezagire. Hama rero tutagiye muri byinshi, icyatumye tubagendera ubwa mbere bwo nuko tubakunda kandi tuzi ko mufise ivy'Imana yabahaye bishobora gufasha ingenzi muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Na cyane cyane ko ivyo twari twifuje kuganira muri aka kanya ahanini bifatiye ku bijanye n'inyigisho zikunda guhabwa abantu muri ino minsi. Abantu bararonka inyigisho zitandukanye, dufise abigisha benshi b'ivy'ubutumwa bwiza. Rero hakabaho ngira ngo narigeze kubisoma muri Bibiliya nabigira bavugishwa n'Imana. Bacu usanga rero umuntu nk'ingenzi ari mu rugendo rimwe na rimwe ivyo bintu biramunaniye gutandukanya. Nibutsa rero yuko abariko baradukurikirana bamaze kuja kumbonesha kure New Press TV ko icyo twifuza ko no munsi mufasha abantu ubutumwa bwanyu bukagera kure ari kugira ngo abantu ntibazimire, na cyane cyane babanje gutahura icyo ari cyo abigira bavugishwa n'Imana. Ahanini rero nivyo twagomba kuganira ko muri aka kanya. Imana ibaha umugisha. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Rero nk'abakristo reka twifashishe ijambo ry'Imana. Turabakristo kubera birabizi ko iryo jambo ry'abakristo ryahereye kuvugwa muri Antiokia. Niho batangiye kwitwa abakristo. Ubundi haya tuvuza abakristo nuko abari abatari abakristo. Ariko kandi birakunda kutugora kumenya insobanuro y'iryo jambo naho rikoreshwa cyane. Abakristo nyene naba abantu bemeye kuba abakristo. Reka twifashishe amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 7 ku murongo wa 15. Haravuga ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi, muzobamenyera kuvyo babo. Uhembise kode mujye niyo kode Yesu yaduhaye yacishije kuri Matayo. Ubavuze ati mwirinde iki abigira bavugishwa n'Imana. Uko basanzwe bameze baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi. Alors muzobamenyera kuvyo babo. Setu. Arabandanya avuga ngo mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu. Nuko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Ayo niyo makuru dufise. Ibintu nuko bimeze buryo. Twavyemera cyangwa tutovyemera amakuru nayo. Gusa kenshi bikunda kuducanga tubanze daboro tumenye. Bibiliya yatubwiye mwirinde abigira abavugishwa n'Imana. Baza kuri mwebwe bambaye nk'intama imbere y'amabingira y'inkazi. None tugerageje gusorongorera ijambo. Jambo ry'Imana tubwiye ngo twirinde abigira. Mugomva hari n'abandi bagizwe
barabigira abavugishwa n'Imana. Ariko kandi hari n'iyindi kategori y'abagizwe abavugishwa n'Imana, abo ntitubirinda. Uvuze ko hari habagizwe umuntu yotahura iki? Abagizwe abavugishwa n'Imana babigizwe n'Imana. Umva abagizwe abavugishwa n'Imana babigizwe n'Imana ko iri jambo Imana riragaruka. Abigira nabo abigira bavugishwa n'Imana nabigira nyene. Urumva ni nko ushobora kuza abageni mu by'ukuri jewe sanzwe nduvugishwa n'Imana ukacu vyemera. Kandi rero biragoye kubitandukanya kuko nta kristometre ngira mvuge gutyo, nta gapimisho cyane, nta gateste kahari koroshe dushobora kuconnecta ko kakashaka detecta vy'ukuri kuruvugishwa n'Imana cyane kuri wigira uvugishwa n'Imana. Ariko Bibiliya yaduhaye umuco, muzobamenyera kuva yo bagize gute kuvyo bana. Nico gituma dukwiye kuba maso muri iki gihe. Hari inyigisho ivuga ngo ingabire agakiza biratandukanye. Normal ntibyategerezwa gutandukana. Oya, ntibyategerezwa gutandukana kuko utanga agakiza ni nawe yatanze ingabire. Ubisanzwe rero ushatse kuvuga ko iyo umuntu avuze ko ingabire n'agakiza bitandukanye nuko abafise impungenge ababaze kubamwe habaye n'ikibazo, abahamaze kubamwe akabazo. Mugabo urabona turi mu isi yo kugerageza kugenda turahenda ego turengenga ibintu. Urumva mengo turi muri ryaja mu guhinyiza ntuzugikondore. Bafite mengo twese twarabaye abungere abungere repasseur abungere nibo bafise iyo mvuga ati urabona nyene ingabe n'agakiza hari igihe bigora gufatana ntibibe bimwe. Mugabo ku bantu bariko baraja bwijuru mu by'ukuri byategerezwa gusa kuko biri tubwiye ko kugira tubamenye ko arabukuri tubarabire kuvyo bana ivyamwa vyabo nibiye bakwamiye ibyaha kuko igiti ciza ngo cama ivyiza nayo mateka tuzi. Igiti kibi naco mu mateka yacu cama ibibi. Kandi noneho ijambo rirongera kavuga ngo igiti ciza ntigishobora kwama ibibi. N'igiti kibi kirazira ntico kwama ivyiza. Tukiraho nyene hari gihe ushobora gusanga umuntu abangamiwe kubera azi yuko bimugora ivy'agakiza, mugabo afise yangabire ishobora kuba hari ikimari y'abantu. Ugasanga iyo hagize umuntu amuha ubuhanuzi akamuhanura kugira ngo ashobore kuzuza ivy'ijambo ry'Imana ritubwira canke rivuga, ashimye ahubwo gushobora guca akora idini giwe. Ivyo navyo ubivuga kwiki? Kwiyongera kw'amadini kurafise inyishu muri Bibiliya. Reka turabe Timoteyo igice cya 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4. Reka ngombe ndanahasome mpereye ku murongo wa mbere, ariko cyane nashaka umurongo wa 3. Reka mpere ku murongo wa mbere manuke hepfo gushika kuri 5. Ndakwihanikiririza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Uyu ni Paulo ariko abwira Timoteyo uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Ivyo ndabikubwiye kubera iki? Inyishu ku murongo wa 3. Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. Ntibazovyemera gute? Inyishu turayibona. Ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Ariko weho mwana wanje Timoteyo nandikiye wirinde muri byose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cibango ryawe. Wabyumvise cyane byagwiririkana ry'amadini. Jewe mvuga nti si yose arikaza
mu mugambi w'Imana, ahubwo turaraba neza ko abantu amatwi yabo atabariye nk'atari karabarya agomba ko batumva kwigisha kuzima, ntibagishaka ukuri. None rero bahava birundaniriza birundaniriza iki? Abigisha ofete bariyegeraniriza hamwe, hanyuma bakironderera abigisha bahuje n'ivyifuzo vyabo. Zikuri kurahanya ndakumva cyane. Ntibisigura ko bari mukuri, oya, mugabo naho batari mukuri. Ikinyoma cemewe na benshi hari igihe citwa ukuri. Bo birundanirije abigisha bahuje ivyiyumviro, babigisha vya bindi bitabababaza. Akarorero, amashengero menshi agoberera abantu kwihana ibyaha no kubireka, amashengero agoberera abantu cyane ku ndero y'agakiza, ndetse iyi ndero urupfasoni kudasirimuka cyane, ayo mashengero agira abamambure bake. Ariko uzura aba y'amashengero avuka vuba, ya madini azaravuka vuba, akavukana umwidegemvyo udasanzwe, yuzuza abantu mu kanya gato. Mugabo vy'ukuri ntiyujuje abakristo, ntiyujuje abayoboke ba Kristo, oya, ahubwo arujuje b'abantu bari barabangamiwe na za nyigisho zizima z'ukuri, zari zarababangamiye. Noneho bashitse ahantu basanga abariko barigisha ivy'amatwi yabanezereye, ibihwanye no kwifuza kwabo. Ariko abantu b'ukuri, aba bakristo b'ukuri bafisiye impanuro Paulo yahanuye Timoteyo. Kuko mubwire aya majambo Paulo yabwiye Timoteyo inyuma yo kumubwira mu gice cya 3 ibi bizoba mu gihe ciherezo. Mwana wanje Timoteyo, ugabe abantu bazoba bikunda, bakunda amahera, ari intashima, ari irandamuke n'ibindi byinshi yagira aravuga. Bazoba abantu bafise ishusho yo kuba Imana ku rukoba. Apparence physique izoba ari yo kubaha Imana, muhuye nuko azoba yubaha Imana. Ariko imbere ya muri bo atakubaha Imana kurimo, ndetse n'ibikorwa byabo bizoba bihakana ukubaha Imana. Bena wamubatera ibituko. Inyuma ya haranamubwiye ati rero wonda kwihaniza ndakuyariza ubwo ibintu bikomeza kuba bibi, ahubwo wibuke uhanize wihanize uhanure mu kwihangana. Ariko nawe wirinde muri byose, kuko wirinde muri byose uko abantu bashobora gukwega. Abantu biziba amatwi ntibagombe kumva ukuri barashobora kugukwega. Mugaca aramubwiye ati weho mwana wanje Timoteyo, wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibanga ryawe. Erega aka kantu ngo wihanganira imibabaro, aka kantu niko kariko karananiza abatari bake, bigatuma tuguma tubona n'amadini baguma bashinga. Ariko mu by'ukuri ariya yose jambo ry'Imana tubwira ngo ishengero ry'Imana yubatse kuri Kristo. Kandi wanashaka Bibiliya tubwira ngo iri shengero rya Kristo naho amarembo y'ikuzimu yohaguruka ntashobora kuritembagaza, ntaca azorigira, kuko yubatse kuri Kristo. Ariko aya madini yandi nayo yubatse ku vyifuzo byabo, amwe yubatse ku vyifuzo byabo, ayandi yubatswe kuba pastori bahagaritswe mu mashengero kubw'ivyaha bakoze, baca banka gutaramburwa ngo bicare inyuma, banka guca bugufi, ahubwo nabo baca bagenda bashinga ayo madini, akandi kadini, aho nabo abarizwa. Uwo muntu umva azoba acigisha ukwigisha kuzima, oyaye, ahubwo azokwigisha ibihuye no kwifuza kwiwe. None by'ukuri aho nyene twahafise ikibazo muri izi nyigisho z'aba bantu bigira bavugishwa n'Imana bavyihaye, reka nkoreshe iryo jambo. Iyo bariko barigisha abayoboke babo, by'ukuri hari ikizere yuko umuntu yatumbereye mwene ababigisha yoshobora kuba ari mu nzira yogira ikizere cyo kuzoshika mu bwami bw'Imana. Ugiye kubiraba inzira ni imwe, ni muri Yesu Kristo. Ko ni jambo ry'Imana ryo, yego niwe nzira, nta handi. Mugabo ujya nyene nawe nk'umuntu aciye ubwenge, wumvise ngo niwe nzira, umva ni inzira principal, cyangwa ko arongera n'utundi tuyira dutongira nitwo abandi baza baracamo. Kibazo gusa abantu dufise kinatuma nirigwirana ry'amadini wavuze riguma riza. Aka kantu Paulo yabwiye Timoteyo, wihanganira imibabaro. Aka kantu karama abantu ntibagomba kwihanganira imibabaro, bakeneye kwiyorohereza musanzwe. None reka ndakwereka akarorero. Ushobora kugira ishengero ry'abakristo 100, bose bafise ubuzima bubi, ukabagobera ko bahurira imodoka gute? Wewe pasi bishobora gukunda. Wewe wumva ko ari akantu ko kwikunda.
uyasha banza wihanganira imibabaro nyene ujane nawe muri ubwo buzima bubibarimo musenga Imana unarigishe gukora hanyuma ejo Imana nibaduza barayiguha muko ubu ufite umengo umuntu wese yikurira mwakiwe ati je ndahejeje isigaye birabaraba muga twagize ikibazo cyo ko tashatse kwiha Yesu neza Yesu mwiha gute Yesu uramwiha wowe ubwawe ibintu bitatu bigaragaza ko wamaze kugiranira ubucuti neza na Yesu uramwiha ubwawe umaze kumwiha Yesu uramuha ibyawe cyo bituma urawa muririmbye yaririmbye ngo ibyanje naje ubwanje nivyumukiza wanje none singishinga icuma ku bintu byanje byose ibyanje naje ubwanje nivyumukiza wanje ufite umugabo twebwe ngo dusanga bagomba kubihindura umengo turagomba ko twomwiha mugaye byaca ati ubanze urindire muze ubanze urindire ahantu ukoreko mugabo bundi utegezwa kumwiha ukamuha ibyawe ukamuha n'umwanya wawe Kristo ego Yesu Kristo utaramwiha muri ubu buryo butatu mu by'ukuri ntimurafatana nico gituma kenshi uzosanga abantu dukunda kuvuga ngo ibana ngo jewe ngo munsengere ngo byarangoye ngo nukuri ngo imyanya yo gusenga ngo byaranse byaranse mugabo kurya warabose umwanya wo kurya warabose umwanya wo kujya kuramutsa umugenzi warabose mugabo kubera mutaranywana neza nyene byagiriza intege nke urumva aho kuntu ibintu byo tugomba kubijustifia twebwe mwisi byagiriza intege nke nyine turabona ni intege nke zirabaho utazigira ninda nta numwe woroga naragize intege ni ryari wewe ugeze kuba umunyenkomezi icyo gihe wokidekripa ko kitanabaho abe namba mugabo tugomba kurondera imvugo yo byorosha narabaye mu ntege nke n'ukuri singisenga oya ahubwo ubucuti bwawe n'Imana bwarapungutse niba ukomera umwanya w'Imana ni ngombwa uzoba none gusenga se tuganirira n'Imana urabonye umuntu agira umusheri bagikundana neza akabura umwanya wo kumuganiriza nibishoboka ushobora kugira akazi kenshi ku murango mugano cyo utavuga ngo urumva ngo no kuruhana arushe uratahurushe mu boka muronkera umwanya kubera iki aracara umukunzi cyane umukunzi mufitaniye affinite igera kure nicyo kibazo turiko turagira turagomba kwiha Imana mugabo tutayihaye ibyacu turagomba kwiha Imana mugabo tutayihaye umwanya wacu bigaca byanga dusanga natwe kwa kuri twayihaye biri ku munwa gusa turivuga gusa cyo gituma ubona haguriye abantu benshi bavuga Imana neza bakayihibongoza bakaryo amajambo aryoshe mu kuvuga Imana aryohera amatwi yego aryohera amatwi bariko navuga Imana vuma woguma wumviriza mugabo wagera mu bikogwa kumigwa tukigaruka nyene kuri shake n'icabigira reka ndakwereka ingene biza niho nyene tugomba gutahura reka tuhagaruke urabona igihe cyose Satani yamagomba gupirata ivy'Imana yamagomba gupirata ivy'Imana agomba kwigira marayika w'umuco kugira abe ngene yoducankanya aho rene abantu bakunda kuzimirira none rero urabona iyo turiko turasenga gusenga mu byo kuri birarusha bicokesha amazi ndika gucokesha n'umubiri wose rero urabona izi ngabire nyinshi z'Imana abantu bazihabwa mu gusenga mu kwisonzesha mu gutebana n'Imana niho bazihereko none rero abantu barabyihweje bati ibi bintu bizodutevya ivyo kurinda kwibabaza fuko turonderera kurusi koko barashobora kubironka kubera iki birakunda nyene erega Imana ni mwemu na Satani ni mwemu yego kandi Satani gituma gerageza gupirata ivyo mwijuru yarabaye yarahazi arahazi mwijuru yarabaye kandi ivyo byose Imana ibihabana na Satani akabihabana none urazi ibyoroshe kuronka n'ingoga n'ibya Satani niwe bidasaba kigoro no kurinda kubabara mwe muraganya muhana amasezerano gusa hano yemeye akakurekura noneho rero baragenda aho bishoboka hose bakabironka akaza nawe nyabaga ati uzi ivyo mbonye ateko vuga twumva yabivuga ugasanga nivyo bana bakaca mukondorera inyuma ngo nuvugishwa n'Imana naho rero dufise ikibazo misanzwe namba ivyo bintu bibaho hari abantu bafise ko gukoreshwa ibitangaza babihawe n'Imana kubera gutebana nayo hakaba n'abandi babifise kubera baciye muri ya nzira ngira itavunana bica bitugora rero kumenya ko twagomba gushika mu ijuru dukwiye gukurikirana twebwe dukwiye gukurikira Yesu ntikurikira umuntu ako kantu nagomba gasubiriyemwo kuko abantu benshi uza wumva ngo je ngo ndo kwanaka abantu barose ingabire muri ubwo buryo igihe cyose bama bigisha berekana ugukomera kwabo mugabo umuntu yahawe n'Imana igihe cyose yigisha yerekana ugukomera kw'Imana ufite ntashaka ko ari wakomera oya ntashaka mbere we nahatovugwa Paulo yigeze kuvuga ngo je nzokwama nezererwa intege nk'izana kugira ngo ubushobozi bw'Imana bunzeko ufite Paulo si wagomba kuboneka Paulo naho mutomuvuga
kurugero hano yageze ahantu avuga ati ubu nababwire izina rya Kristo ryavugwa mu buryarya ryavugwa mu kuri remporta nuko rivuga wewe Paulo yahagaze ahantu avuga ati none nta muntu yovuga Yesu abubu nabo nta kuntu womvuga ntamenyekana nkabarurangwa kutavyumva nkabakibirengeye jewe ndagomba kwamamara mugaba bahawe n'Imana bavugayo bakeneye ko Kristo ari wakuze kandi mu vy'ukuri umuntu yihaye wamugabiye twebwe rero watugabiye turamuvuga ko aravugwa ntateye isoni none nabo bagawiwe hatabona bagabirirwa mu mwiza biragoye ingene baza kwihaya uwabahaye mu gihe ateye isoni banamenye ibanga reka noneho bace biyerekana ko aribo bakomeye munsi y'izuba nta rindi twaho ryo gukirizwamo ni rya Yesu Kristo gusa aba bantu rero tubamenyere kuvyo bamba kandi noneho igihe uri urakurikira urushengero urimwo idini urimwo uri kurakoreramo namba ritarikorera kugoberera kuzobona Yesu namba ritarikorera kwerekeza kuzobona Yesu Chembo na wori mfamu. Uti rero ubu birarangiye umuntu wese ari mu idini era bamwigisha kuzobona Yesu. Urumva ari inyigisho. Paulo inyigisho yigishije uzorahata. Burya Paulo ari mu vyitegerezo bidasanzwe muri Bibiliya. Inyigisho yigishije Paulo ni inyigisho zikwerekeza ku gukunda Kristo. No kuzobiyari. Kandi wibuke yarabivutse muri Yohana 14. Ubu ndagiye. Sivyo? Kandi kinjanye sinokibahisha. Ngiye kubategurira handi kugira ngo ahondi namwe bariho muzoba sivyo rero Yesu akiri karategura aho tuzoba dukuye kubaho ivyiyumviro vyacu biri hiyo ubuzima tubamwe buno ni bugufi ubu ni bugufi dukuye kubaho twiyimbira ngo mbega sindica amasezerano dufitanye na wa wundi yagiye kuntegurira aho nzoba eternellement umwanya munini ubwo sinisha amasezerano nawe nico gituma amaze kuducungura yaretse amaraso yiwe n'ubaracatemba kugira ngo uyemera wese akayogama amukureka ivyaha biracika twese biraducanga tukagira ahantu tugasanga twagize nige turacumura ikidutandukanye n'abapagani twebwe turacumura tukihana tugasubirana ibigenderanire na Yesu ubucuti bwatwe ariko aba bantu nabo bo mwaya madini bashinze bo bazogerageza kudukundisha isi n'ibyayo ivyo gukomeza imigenderanire yacu na Kristo ntacyo babwiye oya kandi Yesu yavuze ngo ahubwo ndabwira ikintu kimwe isi ni yabanga muze mumenye ko ari yatanguye kwaba muyandi majambo ni wakundana n'isi nukundana n'isi uzoba uri kuratandukana pole na Kristo ya migendanire mwana mufitaniye izoba iri kiratakana kuko mwijuru nta n'umwe bazohamaga ngo apotre mu rugendo ruja mwijuru mugabo abantu bayazana kugira ngo icubahiro cabo kiduge twumve ko batoroshe ariko mu vy'ukuri je mbona twese tworoshe ukwiye gukomera ni Yesu gusa wenyine Yesu aguhezagire cyane turanezerewe cyane n'izi yigisho muriko muratanga dushimira abanywanyi bacu bako yadukurikirana kandi nongera ndabasaba kwizera ico ijambo ry'Imana ritubwira nayo muri iki gihe muri iyi minsi turimwo abantu baza batwigisha ibinyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga nibo benshi rero mu gusozera sinzi ko hariho impanuro wotanga kuko haba kubigira bavugishwa n'Imana mu bisanzwe nibaza ko hariho impanuro wotanga kandi no ku bantu bipfuza gakiza baciye mu nzira yo batipfuza kuzimira nabo nyene twifuza ko hariho impanuro mwobaha ko abantu benshi barazimizwa nabo bantu bamaze kwigira abavugishwa n'Imana na cyane ko hari ikintu watubwiye ko usanga ari nabo bakoreshwa ibitangaza bakiyegeraniriza abantu rero mu buryo bwo gukora ibitangaza umuntu agatwagwa n'ivyo bitangaza mugabo wumva ko fendofe kwiherezo atazobona Kristo ariko nk'ivyo twari twifuza nuko umuntu wese yahishemo gukurikira Kristo azora ubwami bwo mwijuru kandi naba abantu bavyigize kuko hariho ikindi cubahiro barondeye cyangwa hari undi muntu bagombye gushira hejuru atari Kristo nabo nyene birashoboka ko abantu bashobora guhinduka wana mwene da ahantu dusengera mu madini canke no mu mashengero reka ndabivuga uko haba hari abungere ariko burya abungere ari ubwoko bubiri hari umwungere igikorwa ciwe ari kuragira igitungwa abonye kimaze gusa neza
kagishira umuyangayanga. Hari n'umwungere atunganya igitungwa ciwe akagifata neza kimaze gukura kikavyara ibindi bitungwa kikazogwira. Abo bungere rero baratandukanye. Cyo gituma aho dusengera biradukwiye ko raba neza uyu muntu inyigisho ziwe ashira imbere Yesu ari cubahiro ca Kristo canke niwe canka twigisha gukunda isi none jewe sinanka kwizera ndanakwemera kandi je singwanye by'abavugishwa n'Imana eka kuko ndabizi ko biriho kandi nibitangaza bikoreshwe bitanzwe n'Imana y'ukuri biracakora kandi biracahari. Ariko aba bantu bakwiye gutandukanya inyigisho bariko barahabwa nzarizo. Wowe igihe cyose baguhanurira kugira uje muri Amerika burya muri Amerika nta bari bagowe simakanya ko tuzojayo kandi no kujayo si bibi mugabo eske kuja muri Amerika urahejeje ibibazo byose byo mu isi uraza bonzi bahanuriye amaviza iriya dezane uraza bo bahanuriye abana haheze igihe kirekire batarababona uza bahanuriwe nabo byamaze kuba hariho n'abagiyeyo atanu buhanuzi none aho impanuro notanga muri rusange abantu bagomba gukurikira Kristo neza nibareke kugenda bahanza amaso baraba mu biganza by'Imana uramiki none gamana ufate mengo twese twabaye ganyaganya mana ndagomba gukurikira ariko urampiki ufise gute hanyu mana je ndagomba gukurikira Yesu nanakwizeye ariko none ufise gute ko mu nzu banyirukanye none shime kuri Imana umayinzu njime kuri Imana umivyo kujya Yesu ikora twebwiye twize Yesu ikora Abafaransa bavuze ngo Dieu n'agit ni trop tôt ni trop tard ishobora kunyaruka canke igateba nibwo bumana bwayo Imana rero yigenga twebwe twakurikiye ni y'abantu bariko baragenda bakwepa bagomba Imana y'ibitangaza umuntu kazosanga agumye ataragurika giye mu cumbiki yavuye agiye no mu kiriya gicaniro agiye na ugiye he ngo reka ngene ndaye basi ko Imana yomvuga ko nakiri bazoreka kubabesha nayo magorwa dufise bazoreka kubabesha gute twahinduye uburyo twaraguza Jesse nigeze ndaguza mugabo narumvise amakuru y'abaraguje yaragenda kugagoroba agiye kugira yumva ico umupfuma mubwira kubijanye n'irya ndwara yiwe kandi ntiyavaye atamubari none natwe umenga ubu twarabihinduye kubera twabaye abasirimu nitwigiza kunama imbere y'umukecuru imbere y'umusaza yambaye nabi oya ahubwo ubu turagenda imbere ya dadi aduhanurire agira icyo bivuze ko ibyo turimwo agira icyo bivuze ko okay akumva ko yorohewe agira icyo kibazo cyo gitoka urashobora no kuba mbari ibitari byo uko dukomeza guhesha agaciro iby'ubuhanuzi gusa muri twebwe mbere bigashikira no mu mitima igaragara itakiriye Kristo niko tugera hano tukazotwagwa aho umuntu asigaye ashaka ko umwanya n'umwanya none ntaco warayimboneye basi nimuze twumviriza Imana gusumba aba uko two umva ntidushinga umutima ku bahanuzi cyane abahanuzi nabi Imana ituma kandi biriya twemerera yuko ubuhanuzi bwose twabugeze tukabusuzuma ntitubwawe ariko kandi umutima wawe ntubeho wumva umenga atabuhanuzi ntacabaye nanje byigeze kumbago tugiye gusenga tukavaho umuvugishwa atavugishijwe narabwiye abo turi kumwe ati none ijoro ryapfuye bagasoma Bibiliya bagatwigisha akaduha impanuro zitandukanye yatoye haragahatse kandi n'ibyo bintu biracahari mugabo ni Imana ivuga mu buryo ubu canke ubundi kandi ni Imana ivuga ishatse tureke rero kumva ko umutima wacu wose worondera ubuhanuzi turondera Imana itanga ubuhanuzi ibi by'amaviza nibi umva utaruba kuzubaka umva uri umusore baguhanurira bari kuzogira mariage yego kandi abahanuzi ni sawa kuko hari igihe Imana ibatuma bakaza noneho bashitse bakaguha ubuhanuzi bwabo bukakwereka ikibazo aho kiri ukamenya imyifato ukora imyifato wogira ikwiriye mugo yuhuye n'abanyabinyoma nabo bakurya inoti tanga ikimazi banzo shikana ibi ariko je nsomye Bibiliya ikambwira ngo mwabiherewe ubuntu ubitangire ubundi nayo makuru twavyanka twabikunda dukwiye kubikora ku buntu Imana ntizobura hica uhezagira abantu bayo nukuri muze turondere mu nyonga h'Imana usumba ko turondera mu biganza by'Imana Imana izotugende kandi gasubiremo muze turondere mu nyonga z'Imana gusumba ko turondera mu biganza by'Imana bivuze ko abantu benshi barondera Imana barondera mu biganza by'Imana ngo kwifuza ivyibaha atari urukundo wabayiko ibifuza ivyibaha nico gituma iyo bibuze bahindira amasengesho iyo bibuze umuntu atangura kubivamwe bukebo mugabo
nibuze tubanze turondera Imana ubwayo kandi sonye birimbwira ngo ko yagerageje ashobora no gutabara abageragezwa ibintu turimwe arabizi nimuze bari tubanza twiyunge nawe ubucuti bwacu nawe buhagaze umuntu wese ankurikiye cye naho mpagaze mfise ikindi umuntu wese ahagaze mu bucuti bwiwe n'Imana ko ari byo bikomeye gusumba ibyizoduka uzi kugwara umuhoruke 10 zigatemba zose umunsi umwe avese ntibifashe ubwo nyene kandi kindi rega Imana iradukunda cyane kandi urukundo rwayo rutuma turabira kure imbere irahabona neza cyane ibyiza byose taraduha garabitubiki Imana baheza amen none rero turabashimiye cyane mutubwiye amajambo akomeye ashobora gufasha ingenzi kandi ashobora no kuzimurura umuntu bishobora gucanga muri iyi nzira yo gukurikira Kristo basanga yakurikiye ibitangaza yibaza ngo biva ku Mana kandi biva ku muntu yagize utuntu afundikanya kugira ngo ashobore kumira ko abantu afise inyungu ziwe none rero Yesu abahezagire cyane niyumvira ko mu gusozera kino kiganiro twofata umwanya tugasenga kuko hari abantu benshi by'ukuri bari bafise inyota yo kurondera Kristo mugabo bazimiye ko binjiriye hatariho kugira ngo iyi Mana y'urukundo iyi Mana igira ubuntu ishobore no kuza itangishurirwa ku bameze gutyo bashobore kubona inzira y'agakiza bemere kwihanganira ya magogwa kugira ngo bazoshobore gushika mu ijuru Yesu abahezagire cyane cyo tubakanya rero kugira ngo muce musenga abadukurikiranye bose umuntu aronka ubugingo na cyane cyane ko ubugingo twabikiwe twumvise ko ari ubw'ibihe byose ntagire umuntu yohava twagwa n'ibihendo ngo yumvise igitangaza ngo yumvise ngo viza ngo yumvise ngo urugo ngo yumvise amamodoka ngo yumvise inzu akibagira ko ivyari ivy'akanya gato ashobora no gupfira muri ya ndege ashobora no guhitana na wa muduka ariko cyane cyane guko mwabitubwiye muri ubu butumwa umuntu aharanire gukurikira Kristo naho yo kwemera guca muri aya mageragezwa mugabo azoshika ahantu aruhuka imibabaro iyo bitazoshira Yesu abahezagiye amen tugiye gusenga Imana ari cenda hanura umuntu wese ari muri urugendo arondera umuvyeyi we mwe ashobora kumufasha kamugira inama ibintu nabo byishobotse hambavu yo gusenga umuntu aba afise umuntu ahanuza erega ivyo dukeneye byinshi Imana yabihaye abantu umunsi umwe Imana yaguhuje nawe yishura bya bibazo wari ufise bishobora kuba ari ibibazo by'imwe byaje by'umubiri byose akabyishura kubera Imana yamushizemo ego mwakoze ndashimiye abadukurikiranye bose hano bahezagire kandi abifuriza kutabaho bakurikiye ibitangaza gusa ahubwo bakurikire Yesu nyene n'ibitangaza ego namwe turabashimiye cyane nshimira n'abadukurikiranye by'ukuri nibaza ko umuntu wese yungutse ibintu byinshi bishobora kumufasha mu rugendo rwo kujya mu ijuru ego murakoze Yesu abahezagira amen